tubonye ubwoko naho tuzoshirana wihora inshuti ugahonya umuryango. Navutse ndi umubebe avyibushe munini, izina rya Kidum bari imbere ku bitaro. Kindi naco ingoma natenge kuzivuza ndi muto cyane. Imiziki yari muri jewe, football yari muri jewe, abantu baravuga ko nakubagana. Je navyo nibonamo. Aho tuzoteka amabuye agasha ego. Bijya vyose naciye mu ngorane nyinshi ico gihe. Kudaheza amashuri vyarambabaje. Ibintu vy'imiziki role ya chance umugisha. Hariho umuntu je nigeze kwima collab ariko wasigara umuntu akomeye. Kidum akunda iki? Amahera. Kidum yankiki? Akagaye. Kidum ashabuzwa niki? Ubuhemu. Ico banyiyendako ngo ndi umunyabwishime. Nubwa mbere ngira interview ngiyi ni verite ndiko ndavuga. Hello nshuti na mu bakunzi ba BTV, turabaramukije tongera tubaha ikaze mu kiganiro PPF Show. Ikiganiro tuma tubazanira abantu b'amateka, abantu baba baramaze kubaka izina, baba barafise indoto bamaze kugerako, aho batubwira kahise kabo kubu na kazozo. No munsi murabibona twatewe iteka ridasanzwe ryo kwakira Kibido, Kidum, Kibuganizo, sinzi uko no mwita ariko ni baba lao. Nivyo no baba yao. Ego, reka tudatevye tumuikaze Kidum, turakurama. Murakoze sana. Umeze neza ariko? Umeze sawa. Ego, twebwe twari yumviriye nuko tuzogusanga muri Kenya, ariko no munsi vyatworoheye kuri kino kiganiro kuko PPF ibiganiro twamadukura n'abantu batandukanye mama batubwira ati Kidum nawe nyene turakeneye ikiganiro ciwe. Ego, murakoze cyane kunyakira muri kino kiganiro cha Kahise kubu na kazoza. Ego, nivyoroshe kubaza umuntu aba yaramenyekanye aba amaze gukora ama interview arenga 5,000 bakamubaza ngo Kidum ninde. Urashaka kwido Kahise dutangurira ati Kidum mvuka aha umuryango w'abana bangahe. Yes, ikiganiro cacu gipanzuko. Navukiye mu Kinama ariko nkuko bisanzwe abarundi benshi navukiye muri hôpital Prince Jean Charles 74 itariki 28 zo kwicumi. Nkaba ndifura nigende umwana wa mbere mu muryango. Ico gihe twari abana batandatu, ubu dusigaye turi batanu. Umuhererezi yari tavye Imana. Hanyuma abavyeyi banje papa yava mu Rusaka Imwaro, hanyuma mama nawe umunyabukeye imuramvya ahito mu Kibogoye. Hanyuma amashuri y'intango nayize mu Kinama, ayisumbuye ndayiga mu Ngagara, nayitwa College Gisenyi hamwe na Lycée Gatara. Aho niyo nize jewe. Rero amashuri sinayahejeje kubera amagume twarimo ico gihe. Chamungira mu gihugu kwanza natangiye guhungira muri Kongo. Nabaye Uvira ahitwa hafi ya Mbwamabe Mulongwe. Hanyuma mu nyuma ndimuka ni mukira hitwa Kalundu, hanyuma na Kalimabenge. Hanyuma mu nyuma ndagaruka mu Burundi gupasa test national exeta chandaba orienté rero igatara muri scientifique, niga muri section scientifique. Hanyuma nize ishuri rya 11 rirahera, ako ntangura seconde naciye muhungira Tanzania nciye ahitwa Manyovu. Hanyuma ndibuka ico gihe mpunga nararize ku mupaka kuko naciye mbona ko vyose nari indoto zose nari mfise kubera indero ishuri bisa no kumenga bigira bihinduke. Nari mvuye mu gihugu bavuga igifaransa ninjira mu gihugu bavuga icongereza. Hanyuma vyari bigoye si ibintu vyoroshe. Ndibuka uwo musi nagira nurire Land Rover inguri Manyovu intwara Kigoma. Nabaye umupasaje wa nyuma kandi kuri Land Rover ya nyuma kuko naguma nezita, naguma niyumvira ndi ngiye gukora iki, ngiye he. Mu mufuko nari mfise amadolari 60. Bwari ubwa mbere nkoresha amadolari
kuko icyo gihe idolari ryavunjwa ibihumbi 38, idolari 138,000. So urumva yuko bitoroshe. Rero ndahunga naciye Kigoma Tanzania, ndaduga Dar es Salaam ndahaba. Itike rishikani Nairobi narihawe n'umuntu yitwa Salvatore, yahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Kenya. Niwe icyo gihe ari secretary wa ambassade muri ambassade y'Abarundi Dar es Salaam. Hanyuma turi batatu cyane ngira mu gihugu ca Kenya, mara amezi menshi cyane nicaye gusa ntunzwe gusa ng'umwana w'umubebe n'abantu dusanze tuva mu gihugu kimwe bari bamaze kwinstara. Hanyuma umunsi umwe nja kuraba umuziki ahantu bariko baravuza, chance rero nayirongeye ngaho kuko baransavye ko no umuntu umwe yarababwiye yuko je mvuza ingoma cyanda bafasha kuko wabo siyo yarari. Kuva icyo gihe gushika uno munsi nacemba muri ako kazi. Basi iyo niyo histoire mu mfunyafunyo. Yes, nituruvise histoire urugendo rwiwe, ariko turakene kumenya Kidumu mu bwana bwiwe yarameze gute, yarangwa n'utugeso tumeze gute, na cyane cyane ubugorogoro tutaratandukira aho watanguriye kubona ingabirano yawe y'umuziki. Ari umwana nk'abandi, narakina football cyane kandi nivyo nabona ko nje nzojamo cyane. Hanyuma abantu baravuga ko nakubagana, je navyo nibonamo, ariko ariho nababinyibusa yuko bitarahera ngo iyo ngwara nirakira gushika no munsi. Bifata nk'ubukerebutse ndibaza. Ariko nari mfise ukuntu nkora ibintu, nari mfise ukuntu nsubira mu makaye yiwanje ngasoma, nari mfise umwanya wiwanje wo gukora ibintu. Hanyuma ego iyo ngabirano ni yahe ngabirano woba wari ufise ukiri muto benshi batakuzi? Baravuga ko nakunda gutwenza, na n'ubu kandi barakunda kubinyibutsa. Navyo nibona ko je mbona gusa ngira ibintu abantu gatwenga. Kindi naco ingoma natenge kuzivuza ndi muto cyane. Kasubira inyuma mvutse, navutse ndi umubebe avyibushe munini. Izina rya Kidumu bari imbere ku bitaro. Hanyuma ku myaka 6 natangiye kuza ndavuza nkoresha Kibido, ndayivuza nka percussion. Aho ndibaza ko ari waciya ucuvyumva ikintu vyace bintu vya Kibido. Ku Kidumu ni mu Kirundi gisigura irya bido nyene yo mu Gifaransa. Rero izina nihaye jeje nyene giwanje n'ikibuganizo, kuko nabona yuko umenga amazina yose abantu bayampa bariko barancokoza bashaka kumfye gutuma mbabara, ariko bikabatangaza ukuntu ndayakira nkayakira n'ugweze gwinshi. Naciye ndabongereza ko n'iyindi ndi je nitona kibuganizo. Rero imiziki yari muri jewe, football yari muri jewe, ivyigwa vyo ni kugahato urabizi. Uronse amanota mabi kutatamuhira. Warara kungoni gushika mu gitondo. Hanyuma ngo gutwenza ngo ndabifise je navyo nsi, ariko ivyo nije abantu bavuga. Reka dutandukire basukungabirano. Rero twese twakumenyeye ko uri umuvuzi w'ingoma, umubateri niko babita, ariko kandi haraje no kuririmba. Navyo vyaje gute? Gitari ndayivuza, na gitari ndavuza, n'amainstrument menshi ndayatahura. Wibonyemwo ingabirano ryari yo kuririmba canke yo kuvuza ikintu kijanye n'umuziki? Yoyo narayivukanye kuko sinibuka, ariko je aho nibuka ari imyaka 10. Ariko hariho bavuga yuko bambonye bafise n'udufoto tumwe twakamuzizi ya mafoto bafotora kera ndiko ndavuza nizo ngoma. Hariho n'amasanamu kuri televiziyo y'igihugu ndiko ndavuza izo ngoma z'amakauchu. Reka duhere ku myaka 10 kuko aho niho narinzi ivyo ndiko ndako nashobora no gukora interview ku myaka 10. Vyagenze gute rero guhera kuri iyo myaka 10? Narakunze umuziki, ndangura cyane gukunda abaririmbyi baririmba neza. Situnga groupe yitwa Kasavu yari mu mutima wiwanje cyane, n'abakongomani aho hirya kuko nibo bavuga ku radio Burundi. Burundi nibwo ari bwagira abamizisiye kabisa bijunja.
wovuga ngo yogenda basi washaka nk'imurambya kuri centre ngo avuze wabona yuko Menya baririmbyi bo ngaha akazi kabo no kuririmba indirimbo zijanye n'ibihe tuba tugezemo, amacinya yateye, korera yateye, imisi mikuru yiheze umwaka myinshi wasanga abakongomani bibera muri iki gihugu aribo bashushe igisagara. So twari dufise complexe y'ukuntu bo baryoherwa twe nitujyoherwe cyane ico gihe. Hanyuma bashaka n'amafi ngaha Tanganyika, hari amafi y'abarundi tutajya bujya twabona ko ari abakongomani gusa, bigahera ku mukeke n'indagara n'agapota gusa, ugasanga ajya amafi yahandi afise ishombo yindi wumva uri no muri commune Shombo ukayumvira umuntu yayijyanga ukayumvira commune Shombo. Ayo mafi twabona ko ari abakongomani. Abarundi benshi niko batubwiye, twebwe twirira ibiharage, imyumbati, ibitoki, nk'abantu bafise abavyeyi bavuye ruguru n'ibijumbo twaca dushira ko hejuru. Hanyuma ku minsi mikuru yo kubatizwa ugasanga niho rero sasa umucero ukawumva nko ku birometero 2 uko bawutesi wanyu. Ivyo bintu nibikibaho rero nuko vyagiye biragenda. Imiziki ukarabia Kongo, televiziyo tukarabia Kongo, Terezaire. Rero uwo muziki wa Kongo uratukoloniza ngaha. Ariko rero nari mfisi yo susi kubera iki bitoba mu Kirundi. Bamwe baragerageza ukaumva kabisa ni kidevu nguyo, kumva canje wa misi nguyo, ariko ugatangazwa n'ukuntu hageze mu misi mikuru uguma wumva Pepe Kare, uguma wumva Papa Wemba, uguma wumva Kofi Olomide, Papa Bonheur, ukabona ivyacu kabisa. Rero hacaza uwitwa Christophe Matata, niwe twace tumva ukumenga uyu vyopfuma. Hacaza undi yitwa Baga Prosper, cyavuga ati ureo ni komesha. Gutyo rero nguma ndangura rero kuraba naje nzojahe. Narinze mva mu Burundi ntarabona ikibanza kiwanje, mbona nti ukugira winjire kuko akazi k'umuziki kari mu ishari gishi. N'abapetinga bagerageza ndazi ivyo ariko baracamo naje narabiciye. Abari hajyandi bashaka yukunda penetra. Nico gituma ubu naje mfise promesse zigera kuri 5 gutyo. Yo gutanga korabo kubigeze no kubinsaba, hanyuma bacabona ko ntabishuye, hari yageze ko ndabishura. Ndazikora. Ego reka hariho benshi abantu bari muri no turaziko baciye kuri Centre Jeune Kamenge. Wotubwira histoire yawe gato yo kuri sinzi ko ari kuri Centre Jeune cyangwa sinzi ko ari kuri Don Bosco, ariko ahantu hoba harakwigishije gato nk'izo ngoma kuzivuza neza imbere yuko utangura umuziki uri muri Kenya. Bon, jewe nagiye muri Centre Jeune kuri 1994. Ndibuka neza yuko amagume yari yashushe ngaho. Byari rero bigeze habi yaho mwebwe mwavutse jo bundi navyo muzi. Byari bigezaho n'amakartier yigabura mu moko. Umuco wo kwiba n'amabati ku nzu. Ubusuma bwo kwiba amabati. Tuvuge wagiye ku isoko gusoma ukagaruka asanga amabati yagiye yose. Kwiba amaportail, kwambikana amapine, bagaturira umuntu agahera wese. Rero Centre Jeune yaciba occupation, aho twategeza guhurira n'abandi bajene surtout abubu bitwa abo muri Ndahangwa, kuko nabo mu Ngagara baraza, naho byari bigoye kwinjira za Kamenge ariko ugasanga hajya niho hari amahoro, niho izo njyane zo kwangana izo zangano hajya nizari bwashike. Hanyuma rero sasa jewe ariko je nari mvuye mu marokese yagera kuri 2 y'abagrand, nari mu mvumero yo mu Kinama, amemutandi muri kane mu Mboneza yaho rivugiriza iprona kera. Rero nari mfise experience kuko abo bari bafise amainstrima. Sasa nariko ndagerageza kuraba n'abandi bajene twogira iki turi twenyene. Niho naciye ndangura rero kusanda ndese ya udu composition aho rangira kera ku ishuri. Ndi muri 9e. Ngandika nk'indirimbo nka mugore wanje nayandise ndi muri 9e. Udafise umugore. Ata mugore ariko ndiko nda project kandi vya kibizana ingorane kuko
ivyo nariko ndaririmba hajya vyagiye biranshikira wamenga nariko ndagira nariko ndaprofetiza ce qui va se passer dans le futur. Indirimbo ngakundana nayanditse muri 93 ndi muri 10e college Ngagara kandi ndayarjisira kwa Tula ariko na namwe yigeze ishika kujya twariko arrangement zose nacyo isubira muri Nairobi. Jaruko centre jeune haci haba place yo kugerageza ibiri mu mutwe nivyo twokora turi twenyene. Ndibuka ko nigeze kuba umubaziste muri centre jeune, ndigeze kuba claveriste avuza piano, yari band yitwa Electric Power, yarimo abantu b'imikangara, jewe witwa Bedin, umutoyi w'umupatro wanje wa orchestre Mboneza, hariho Maisha Mustafa, hariho Adolphe Bireyani Senge, hariho n'undi yitwa Musa Sikabwe, hariho Kendo. So turavuga tuti reka dukora ikintu cy'abajene. Rero abajene rero kenshi bako bakora ikintu. Objectif numero 1 abigeme. Twari hajya kubera bigeme gusa. Twari hajya kubera nkaje narifise susi pa yabigeme na kwari kugerageza ndije nyene nogira iki ko nama ndiko ndakora n'abatama bansumvye imyaka. Bo ricari hinduka ishuri chanda ba orientere kwiga ruguru je na centre jeune cha tugenda opposite. Ndibuka ndi kuri dortoir nararira gushika naho nagarutse gutora gitari chanda duga nayo kumbe nje gutora rero umuti funga break wa vyose haje gutora gitari Bujumbura ndayitwara ntangura kubana nayo muri dortoir. Iyo gitari rero niyo yafashije kwandika yaramenje muri dortoir. Indirimbo yaciye yugurura inzira une fois pour toutes. Ariko nchanda yarisira muri Kenya namaze guhunga imyaka 4 après. Ahandi wagiye uraca yaba muri Kongo wagenda uravuza umuziki warahura vyagenda gute? Muri Kongo nari mu refugee twarahembwa inga hano hitwa kuri zone Uvira. Tukaronka ibiharage n'umuceri. Twajyama mu isengero nari je nari nahuze namushikanje mutoya ubu yakuze afavyaye batatu. Rero nafyatura amatafari y'ubudongo tujya duhembwe tukaserviva. Ariko narondera narashika nko kuri ville hajya muri ville kabisa hafi yo kuri nuzeye kuri eglise ya Katolika ku kibuga cy'umupira karondera abajene ariko bo bakavuza ibikongomani. Je mfisi indi vision je nabona abantu nkabakaja nine Angele Kijo Salif Keita nabona bo ikintu nozogikora nzogishikako gute. Ndibuka ari umunsi twari twahungiye mu Maramvya muri amashamba yo mu Maramvya. Icyo gihe hari amashamba menshi cyane ko wereka umubone. Ndibuka ndiko ndavuza gitari Adolphe akanyitegeza ndiko ndavuza ya ndirimbo ugukunda nagukunda mami. Iyo ni muziki na composé kera sana. Adolphe aravuga ati wapi kabisa. Ariko mu nyumisi hose ati yaribagiye ko yigeze kuyipinga ariko niko bimeze mu muziki. Ni urumva ikintu cyose kiragusurprena ikintu utaruzi ko gishoboka. Nk'ubu jari umunsi munzi wanje nabonye umupeti umwana wanje ariko avuza gitari solo. Je na gitari solo mvuza ariko we yarayigishije aramenya amashema bacamwo. Ibintu byose muri muziki ça surprend. Tuce rero dutandukira mbega wavuye mu Burundi utarigera warojestra indirimbo nimwe? Navuze ko nigeze kwa risira rimwe kwa Tula. Ntiyasose cyo yarasotse ariko pa promotion pa kwa j'étais nari umuntu asanzwe gusa hovyo. Urabona ibintu by'imiziki hari umuntu je nigeze kwima collab ariko wasigara umuntu akomeye. Ibintu by'imiziki role ya chance umugisha. Reka ndakubwiza ukuri umugisha ujuwa 80 kwijana. Hanyuma kugwa ubunebwe bw'iwawe canke ishaka ry'iwawe ricari guibisigaye. Ariko umugisha unashobora kuririmba indirimbo y'amafraze atatu adafise n'icyo asigura ukasanga niwe abantu bashaka kuraba gusumvya umuntu aririmba vyose birimo n'ubuhinga n'ubumenyi bwose ariko ugasanga abantu bamwinya amatwi no kumuraba ntibashaka no kumuraba. Ora kuri ivyo umugisha ça joue un rôle très important.
Yes. Wageze muri Kenya wabanje kwanza urakora kumbure uravuza za ngoma wagiye rero muri studio gute wubatse izina gute kugera aho tubona Kidum agarutse kuri yaramenje mbe warumaze kwa registra zingahe hamwe hose twabona sinzi ko ryari rya mbere uje mu Burundi kiyagera cyo muri 2000 turashaka gato historique gato muca ku muyangi ya shise muri Kenya wa mugwi wa mpaya akazi kubera yuko nasimbu uyu wawe ati atashoboye kuza kubera kaboregwe nasanze mu boss w'ico gihe yifuza cyane ko orchestre yiwe yoja muri studio ngenda kaburorerezi kuraba uko babikora ico gihe ama studio ndi yari bwabe digital yari analog aho mukorera ku mapiste gusa yari witi nizo studio zari zihari bararegistra cewe nta no kuririmba nta no kugira gute je nagoma ndi hajya indorerezi ahubwo nabone ndi bari bazi ko nshobora kuririmba nari umubatere tukuru adafise na micro 95 acha abamenase ko bagira banyirukane baza n'uwundi ashobora kuvuza ariko raririmba rero bananirana igiciro je ndiko ndavuza ngo nkabaraba ibiganiro yuko birabera nkariya bariko barapanga ukuntu acaza kunsimbura ndiko ndaraba ntangura yo kuyumvira ukuntu zo chansubira mu Burundi kubandanya ubuzima ngaha rero zabona barananiranywe kuri iyo meza ariko baravugira barakorera ku ibiganiro bacamera kumenga baratanye mu mitwe barashwanye cenca ndabandanya baca barambwira ati ndibirahera dutegeza kuzorondera umuntu aririmba ariko aravuze ujya vya twananiranywe canangura rero sasa kuvuga ni aba bantu bashaka kungura ndiko ndaraba kandi ivyo bariko baravuga agenda bishoboye nari mfise complexe y'ibintu bibiri igiswahili naco nari bwamenye neza hanyuma icya kabiri icongereza naco narinzi sasa ntangura kuvyigisha chanson za mbere ntangura kuziririmba muri bo ibintu bica birahinduka ku rubuga nageze gutangura kuza ndaririmba nk'imiziki 5 abantu bifuza gusa kuraba jewe rero caturonga amahigwe y'umuntu ashaka yuko tumufasha gusohora imiziki yiwe tukamuvugiriza live kuri studio nabona akaduha permission kuri iyo studio nyene ashaka chanson natubwe tukaba permis gukora indirimbo imwe bajya bose rero twari kumwe na numwe yarafise umwanya wo kwandika indirimbo je naguma ndazandika arisema zambere zitangura gukorwa ngaho ariko mu nyuma umugwi babifata ukundi candaheba aho hantu sinaheba umugwi meba kwarisira aho hantu hariyo iyo deal bo baje baprefera amahera yuko yoriha hako bananya bakora risirema canja handi niyo nacaja gukora rero sasa yaramenje nayikoreye muri container dufate ko yaramenje niyo ndirimbo warojise ijya mbere ukigera muri Kenya inyuma ya yindi yatura nagize cover y'indirimbo yitwa Sabi Kigongwe ya Kirundo Gerard washaka kuyibuka mbe none cewe zobuwande aho nciye baramonga umbonye ingoteri yosema aho nshise naho bagatera ivyasi nimumva ivyago cewe nagowe saba Sabi Kigongwe iyo niyo kava wagize warayirungitse mu Burundi vyagenze gute amarero mu Burundi 98 hanyuma ironga promotion muri radio Mwizero yahindutse bino mu nyuma cy'induka bonesha ariko yari nafashwa n'uwitwa Olivier Yuru nundi na Nakinwanguzi abo niyo bazidugije hacaza rero yaramenje inspiration yavuye he Kidum yaramenje nayandikiye ino mu Burundi muri dortoire mu Kayanza ku ishuri bajeje haje kubigandagwa y'umushikiranganje wa energy na mine w'ico gihe niho naciye numva haza umwuka kuko ubwicanyi bwari bwamaze kuba too much aho abantu bashobora kurasa umuntu izuba riva uwundi bakamwicira no mu bitaro washaka uwundi bakamwicira ari mu biwe mu bana uwundi bakamuturi ariko araraba sasa hacaza rero uwo mwuka ntangura kuvyumva hari saa 6 mu makuru ya saa 6:30 amuye twitegure kuja muri refectoire
jewe sinagiye muri refectoire naciye ngoma kuri gitari naciye mfata decision ko nza kujya mu ijoro gusa kandi navuye ngaho ndayihejeje mpamagara abagenzi b'abakope twari kumwe twiganiye ico gihe bumviriza ko kantu meje kuronga kuko nta kuntu nategeza kugasohora kuko natinya yuko vyava bingira ko ingaruka contre systeme uri kuravuga ibintu uko biraba urazi ibintu hajya byo kuvuga ibintu biraba igihugu biragoye uko bivuga kose hari igice cy'abantu babaza rero abo bagenzi banje batangura kurira ngo kandi ngwitewe na wa mushikiranganje yaje gufa ngo indirimbo irakomeye none uzoyisohora nta mu studio ico gihe yarahari ndavuga ni nayo nzosohora ikiguma mu mutwe wanje buri munsi nayirepeta kugira ngo sindayibagire gushika no amashuri ndayavako ngahunga aho ndi iyo yategeza kuba indirimbo ya mbere mfashe gitari basi muri Kenya rero urayandika urayisohora hama uyirunka gute mu Burundi baca bakwakira gute mu Burundi kwanza naragize ubwoba hari umupasiteri yitwa Tubanyembazi Nestor namutumiye muhira ashobore kuyisengera kuko naragize paniki dasanzwe ico gihe president ari Major Pierre Buyoya abamugwanya nabo bari abanyene bariko baratwaru bariko baragwana bari mu ishamba abatavuga rumwe na Buyoya bari Frodebu nabandi bitwa G10 G7 na G10 nayo yari ifise ingorane rero amasafari cange ingendo z'umukuru w'igihugu zari nyinshi mu karere sasa caza umunsi umwe muri Kenya kumushikira vyari bigoye ariko nari nzi gusa umuntu umwe yitwa Apollinaire Gahungu uyo niwe kuko nari nzi ko ari umujournaliste akunda imiziki ca ndayimuha ya manimero yiwe ndavuga ni je nakoze indirimbo y'amahoro abo rero bariko barondera amahoro bariko bagerageza kuraba ko bavugana n'imigwi yose gutegura abarundi kuvyereka ibiganiro bizoba ibiriko biraba rero Apollinaire Gahungu acara yitwara iwe arabika yayitwaye ku radio ariko umunsi umwe abona ikintu afise ico gihe twatanga amasede abona ikintu afise muri diplomati yiwe acara avuga ati ari umusore yigeze kumakana reka numvirize ayumvirije ubwo nyene yaciye amerereza ariyumvira ukuntu yondora arabura kuko je niyafashe nimero yiwanje ico gihe n'ama internet ama email canke muri kurarondera umuntu ngo murondeze kuri za Facebook ntivyari bwatangure rero acashira umukuru w'igihugu en personne ati ari umuntu yamaye indirimbo je nibaza yuko ikomeye cyane bayumvirije baca baravuga ati ibi nive dukeneye baca batangura rero sasa kuyikwiragiza bonyene ikikwira hose mu kanya gato hari 99 mu kanya gato imyaka ibiri après iyo niyo ndirimbo yari imeze nk'igisabisho cyo mu gitondo ikirakundwa hose abagiye mu biganiro barusha baci Nairobi bakanondera jewe usiga $100 usiga $200 usiga $50 bitangura kuhinduka ari vy'amahera bo ikihinduka umugisha ntango rero kugira ubwoba ndi none ko nasohe hirya ikiba igitangaza ciwe none nzo qu'est-ce qui va venir après qu'est-ce qui va suivre nzoshora kweri kabisa kubana ko nishize mu bintu bigoye gutya akazi kafise ishari gutya rero ndavuga ni Imana afasha kujya wamfashije ndakunda kwandika ndakunda kugrata gitari mizindi acazi zashaka ko indirimbo zakurikizo nka zitanu nasoma rusose ndegira hinda iri muzambere ariko sigwanje ndegira hinda ifise nacengira cover yarimo amakava cyane gusumvya izi wanje ariko izi wanje zari zihari shaka ko yari iwanje amabwire yari iwanje musoma rusose yari iwanje sinibuka ni nyinshi cyane shaka kumenya rero ryari waciyuza mu Burundi mu Burundi kwanza kugerageza kunzana vyaciye bitangura gukorwa na ONG yitwa Search for Common Ground studio y'ijambo ariko birarata kuko j'avais seulement une seule chanson sasa je ngavuga barama mahera kabisa bamaye amahera ati ucuza n'abakuvugiriza tuca tubarondera ino ariko nkiyumvira kugenda devant in full
kubera ini chanson seulement ndavuga ni aya merunda yahevye biranga shaka kuyugurura aca agenda kuvugana n'abantu hirya no hino aca sanga Nairobi caro sasa tubishira mu ngiro cyo gendibuka ko twari kumwe na Fayaz cyane ndavuga nawe ne bamushire mu baza mu ndege twari yari wanje muhira ndavuga ni jewe sinoba rurangira naje nyene reka ndondera uwundi hakiri kare wa kabiri sinashatse kumba je nyene nashatse uwundi kabisa ni nawo kabisa nibaza yuko coba ari ikintu ciza noba narakoze kabisa gusumvya sinashatse kwigungirako ubwo nyene nace nshaka yuko aho nzoba ndi Fariyaza azoba hari bica bigenda gutyo bigenze gutyo rero ntangura kubona yuko akeneye ko ntangura kwandika izindi mu buryo bwihuta ntangura gukompoza nkiri ngaha nyene shamba narahandu ndarabikibira ndacitegereza neza urazi vyari ko birabice kijagiye ababuruzi imiduga abarishwa ziranoke ikirundi cyo chavure n'amaziranoke hanyuma ye urazi abasirikare bakijagiye ukuntu bariko baragira ibintu nabo bafatira abantu mu kivunga bacisha ku buhomba ico gihe sasa ntangura kwiyumvira no bano bantu kurigira kandi no babwira gute aho kwanza washitse ino nashitse ndiga dushaka twibutse za ndege zakorora udupapuro canke vya bindi vyose umunezero igiteramo cambere ukuntu abantu bakwakiriye stade presse ruyaruzuye kabiri kose samedi dimanche vendredi natangiye kuri le consulat hanyuma yes jari biryoshe sana iteka kabisa ndarihabwa neza washaka vyace bizana n'ingaruka zindi mbi hari abantu bace batangura kumpa dimension y'ivya politique aho byegera bamwe muri bo batangura kubona kumenga inguvu nazi basumbije kandi bazi bibuka igihe naje igihe ninjizwa igihe nashora nawe integra uwo mugwi batangura kugira ingorane batangura no kunyibwirira yuko batazogaruka mu Burundi ati babonye kabisa ko ari ama-succès personnel ariko vyari bigeragezwa turiko turacamo kuko lopiri yaje mu nyuma icuka kibi kiraba abateranye bari nga mu Burundi bakagutucamo imigwi twaje turi umugwi umwe tugaruka mu ndege atanu mavugisha uwundi bimeze nabi kabisa hanyuma voilà hano rero abategetsi muri leta twarahuye abari ko bagwana na leta bari bakiri mu ishamba nabone twaravugana kuko ntibashobora kuduga ruguru utabaye shuwa yuko ayo mayira arengana twaragiye Ngozi kuvuzayo wamenga dusavye impusha amaleta abiri leta ya mbere iduherekeza n'abapolisi baducunga leta ya kabiri yari abantu tuvugana nabo leta ijya leta yindi tabizi yo eri hatari abarundi bashoboye kwiga amayeri yo kuba ico gihe gushika naho binyenspira kabisa kwandika imiziki myinshi cyane ajya amayeri yo kumenya ko ugezeza Bugarama umuntu abahagarikije ni mushobora kumenya ko ari umusore usikare wa leta cange babandi bariko bagwanira mu ishamba rero abarundi kabisa babana n'ivyo bintu ariko ku muziki wanje bace batangura kuwukunda kuva ico gihe amoko yose yisanga muri stade bwari ubwa mbere batamba bari hamwe ataruko hariho Hutuland Tutsiland vyari bintu kabisa biteye agahinda yego Kahise ka Kidum ni karekare ntidushaka kuvuga ngo tugaheza ariko ubu tugomba tuvunagure gatoyi inyuma yo ngaho rero iterambere rya Kidum ryabandanyije gute mbega muri Kenya niho wagumye uba gusa wagarutse mu Burundi bimeze gute hama kumbure tuce dutandukiye bon imbarutso rero sasa y'ingorane yaciba kuri album ya kabiri yitwa Shamba za kumushaha za intimba y'urukundo ihorere na kabiri 2002 rero nakoze indi album urumva umwaka umwe après mvuye ngaho za Hakizimana
saduza ibiganza izo zose izo zose zitangura gusa hariho n'abatera bari kubagwana n'abasoda bazikoresha muri morale yo kugwana hasa bitangura kuzana ivyuka bibi wa mugwi rero narimwo babona kabisa yuko uyu muntu kumuhagarika biragoye atari gusa gusambura umugwi telemarket twari twavuye mu Burundi dufise icyuka kibi maze gusohora shamba album yose vyace bimbarutso ikirameneka orchestre yasenyukiye Dubai twari twaronse kiraka cyo gukorera Dubai mu hotel yitwa Phoenicia hariho n'abarundi n'ubu bakihari bavyibuka ivyo bintu kuntu twaguma tugwanira mu mahotel tunigana kubera gusa ninde mukuru ninde chef ninde ibintu nk'ivyo rero ingorane zitangurira ngaho uwo mu gusambutse nagize retre gatoya ndiretira ndirepriya mu Burundi nahabaye umwaka mu mwaka wari umwaka wahe 2003 2004 wari ngaho umwaka wose navuye nganja mu Bubirigi no mu Bwongereza kandi mva hiyo ngaruka ngaha nabajya mu Kinindo ibaye imyaka ingaho utaba muri Kenya ni kuvuga 2003 na 2004 mu Burundi hama mu Bubirigi hama ugaruka yari visite na visite yose nayimazemo 55 jours bwari ubwa mbere shiki Buraya rero ndaheze bya Buraya ndagaruka ngaha nango rero gupanga ukundu notangura kandi A0 i Nairobi hanyuma ariho ndibuka ariyo kaduga naguze ngaha kitwa Corsa nakaguze ku mugenzi wanje yitwa Antoine Muzaneza ako niko kamfashije guca hasi ntwaye na famille dusubira i Nairobi hanyuma ngeze ku mupaka wa Maraba Kenya Maraba Uganda niho naciye ndonga ide yuko notangura orchestre yitwa Bodaboda 2004 Bodaboda ubu imaze imyaka 16 rero mu bamfashije hari umuzungu witwa Makasi Kamau hari Antoine Muzaneza kugira ngo ishobore Bodaboda guhagarara abakobwa bajya babiri aba twari kubenga yibujumbura nibo n'abakofondateur ujya umwe yaratashe kubera ko mama wiyo yitavye Imana ujya niwe abarimo ejo gasanga yavuyemo ariko kuva muri 2004 tuhamye ari ukunyene gusa rero abantu barambwira ati rero sasa urabona winguvu zawe ni muri enregistrement nduhagarike gusohora imiziki fumurara ubusa kuko tukwibage tuzokwibagira pour du bon naciye kubera ko naciye mu ngorane nyinshi cyane naragerageje no gusaba ikigongwe bagenzi banje dusubirane kubera ko gusonza ubukene buca burinjira mu nzi wanje ewana naciye nkompoza indirimbo yitwa Ishano kujya duhishanya ugwango ibintu nk'ivyo ijya iri mu ndirimbo nkunda cyane naho tuzoteka amabuye agasha ego bijya vyose naciye mu ngorane nyinshi cyo gihe gushika naho babarundi nyene bahora bangomera amashi bace abaci Nairobi akazi kabo kwari kubona kabisa ko umutipa agiye kabisa karabaye hajya rero sasa umugabo nyamugabo ni mu mwanya ni mu gihe cy'ingorane nacyenda ngo rero kugwana niyo orchestre nyene hari abambwira ngo mpindura izina hari abambwira yuko iryo zina rimeze nkumenga ni cy'abantu bakiri hasi cyane urazi tufise colonial mentality yuko ikintu kivuze mu rurimi rw'abazungu aricyo gikomeye cyane no cyo bakikwica ingoho ni ngoho hijya ariko bayise fizi uce umenga nko kumenga ni hatari rero cyangwa kuri rizima ndarahira kabisa acha tangura ama defection abo twatanguranye bamwe batangura kubivamwo nkaturondera abandi ngihangana nari fise akaduga kitwa Subaru kagahera essence mu nzira ngatanga telefone kuri station bakashiramo essence bwana ndagwana navyo kabisa hanyuma 2006 ndagaruka i Burundi mvuye mu Rwanda muri festival iyo festival yitwa Fespade
nashoboye kuyihuriramo na Alpha Blondy. Nza mu Burundi rero sasa mfise umutwe wiyumvira cyane ariko ibikorwa ari bike. Nza mbona barambariye ngo ngire foire ngo ndabafashe gutunganya foire muri lycée d'Irak. Iyo foire irakogwa ariko amafaranga bari bampaye ari make. Yari make ariko ndagwana navyo gushikana kuko ndatinya defete cyane. Rero ndagira amastress menshi cyane, tuduga ruguru mu Rutana Sosumo, tugaruse tudukora isanganya ku modoka yo gukodesha y'abandi. Sisi isanganya rigomba gusa na ryari ndi mwagira niyo nyene ndiko ndakubwira, tuvuye Aston Villa Imakamba. Kumbe ijya ndirimbo ni yakera? Ni yakera, imaze imyaka 14. Mumviriza ibintu ngacamubaza ngo bya sausage bundi agenda wakera. Rero niho rijya sanganya ribaye nacengira inspiration yuko nogira indirimbo mbwira abantu uko vyagenze ku muntu utawanyuma tugira dupfe. Kandi nari kumwe n'abapeti nkunda cyane, Kidumuna Kakabone Fizo, n'abandi babiri bo batazwe, ariko umwe ari umunyarwanda yitwa Medi, uwundi yitwa Inosa. Ariko abo batatu nibo bari mu vy'imiziki cyane. Sasa iyo ndirimbo rero buhamya niyo yaciba indirimbo ya mbere ndonse ya mbere mu kwandika kuri inspiration ya vrai biciye mu maso yanje imbere cyanda bitransmeta ndabishikiriza mu ndirimbo kujya nyene. Indirimbo ya kabiri izo civahe rero subire Nairobi cyanda compose yindi yitwa Kiangazi. Aho sasa ntangiye kuja mu Giswahili cyane. Hanyuma kubera yuko ubukene ku muntu yamenyereye kubaho neza, ubukene butanguye hagati yawe n'uwo mubana, urukundo cyaruca mu idirisha rukiruka. Imvururu zo mu nzu ziratangura nyinshi, tangura kubana nabi, tangura kumera nabi kabisa. Niyo nayo nacengora izindi ndirimbo zace zikurikira, ubushikiranganje bwo kwivuna bazi, mapenzi ya fujo, nitafanya haturudi nyuma. Bijya vyinshi source ya inspiration yari ibintu ndiko ndacamo, ariko kenshi vyatewe n'ikibazo cy'ubutunzi. Iyo ni verite ndiko ndavuga, nubwa mbere ngira interview ngiyi, ni verite ndiko ndavuga. Rero ndabandanya ikiba hit itari bwakaboneke mu karere ka East Africa kose. Aba bose muri ko murabona baje bwa nyuma, ariko rero sasa je n'étais pas prêt. Iyo success yari kiraza nkumenga insanza aho ndi rero sasa, kandi aho nari nsanzwe nibera nari umuntu atekereje n'umubanyi tubana yarazi nakazi nkora. Ariko cette fois-ci abantu rero bashaka kumenya uwo ari we, yajavahe nuwahe. Icyo gisore yarimba ciza gutyo yacigiye, ariko natangiye kukubwira ko nagize ingorane yava complexe Giswahili, mfise complexe nashobora no kwicara n'abantu simvuge n'ikintu nakimwe. Basi chance ndasubira kandi mu matourne, Ubwongereza ndabusubiramo, Ubirigi ndabusubiramo, ama Hollande ndajayo, aturudi nyuma tu nizo zindi zose sace zikurikira za Imara Greedy. Iki album kabisa ifunditse sawa sawa, ariko nyeneyo atigeze yitegurira impinduka yoba mu kibuga. Candavuga ndi il n'est jamais trop tard, jewe icyo nogira reka gusa negura ikibanza, negure orchestre, kuko iyo abantu bakunze umuziki w'umuntu baba bashaka kandi kumubona. Orchestre ndangura yo kuyicarira 2008, 2009, 2010, 2011 amadefection arasubira kandi kuba. Abantu batangura kuyivamwo bashingiza abo bashaka gutanguza orchestre yabo. Birabandanya uko nyene aba bodaboda yahindutse ishuri ry'aba musiciens, kubera bose ubu rero ugeze Nairobi bose basa n'abaciye wanje. Bo bakora amadefection kumbe ni nguvu ariko baramba. Rero mu nyuma ageze muri 2012 j'étais partout, nari hose, Etats-Unis, Canada, hose nari hose kabisa. 2013 no 12
nsa no kumenga ngiye mu ngorane ngiye mu ngorane zindi kandi izo ngorane zibaye abana nangura kubarira jenyene nahone hari ukuntu wamenga no kuririmba nasa no kumenga ndabihevye kuko nabonye ukumenga kuririmba bisigura iki no kuvoyaja no kwa muri mu ndege no kwa muri iki nkagaruka ngasanga abana banje bageza mu mwasa shaka sano kumenga ronda bivuyemo mfise n'umujinya mwishi abantu rero batangura kubona kumenga ndabivuyemo baca batangura kunyibagira nagiye kugarukamo 2014 ngize hari na mali album yitwa hari na mali niyo kandi hari na mali kimbia muri kamwizi izo zose ncamera nkumenga ndavyuye kandi umutwe ariko hari ikintu cyaguma kimvuruga kuvanga kubera gukunda imiziki cyane hari ikintu utamenya igisata cha business cha muziki sasa kubifatanya ivyo bintu je vyariko biramvuruga gushikaho je mvuga ndi je kabisa wapi navyo nshaka kandi basi ko niko vyagiye biragenda 2015 ama concert akaba mu karere akaba Dar es Salaam akaba hose na namwe ntagiye ariko 2015 nyene ncafata decision ndi muri Etats-Unis yuko no hagarika ama concert mu karere gato nkayagabanya kugira ngo ndabe koma shobora kandi gukora icyo bitari rebranding kwisubiza hejuru kandi rero sasa nacenda ngo rero kwiyumvira ukuntu no kwisubiza mu migambi nacenda ngo rero kwiyumvira ukuntu nogira YouTube kuko imiziki yanje myinshi yari maze gushwiragira canangura kubona yuko hakenewe risa ko abafana baza baramenya ku munsi iki bisafari kwanza ndibuka muri 2016 ndi muri Australia aho nabonye kabisa yuko atana kimwe ndakora cerekeye kuri online niho nabiboneye aho narahantu hitwa Perth ndomigwa mu muryango abana bayo mafamiye bajarayo kutangura gukora za search ngavuga ibi nibike ko bararondera ibi nibike abapeti abana adabu bon candavuga ndi ntaribi reka ndabikorereko nacenda ngura kubikorerako ubu bigeze si yabi kabisa turuva muratubwiye vyinshi kandi vyinshi cyane Kidum turiko turasezera kino gice ca mbere waciye muri vyinshi vyakuryoheye waciye no muri bibi vyakubabaje kimwe utazopfa wibagiye mu vyakubabaje n'ikindi mu vyakuryoheye bo mu vyambabaje ni vyinshi duhereye mu gihe c'intambara bo je sinari bwabona intambara izindi zaraza muri 90 kuva ngo ari abantu bako barasana mu Kibitoki ngo ariko vyaheze muri hariho n'ibitero vyakunda kuba imabanda mu imakamba ariko kumva mu kanya ngo vyaheze sasa intambara prolonge bwari ubwa mbere ndayibona tweduheruka twiraba mu mafilme Tane wa Mamba ibiki Vandame Jean Claude abantu bakarasana ariko ukabona wa undi ukunda wendi yapfuye bose bapfuye ariko wendi yapfuye sasa bigitangura twabona kumenga nibikino twabona kumenga nibikino yuko filimi iza guhera tu so kudaheza amashuri vyarambabaje ubu ndiko ndiga mu bundi buryo bwa online ariko kudaheza aya mashuri yo kwicara kuri pupitre wavuze ngo wahereje mu mwaka scientifique donc uvuga ko ari secondaire rero kudaheza amashuri kubera gusa abantu badashobora kumvikana hakiri kare kandi finalement twabonye gusa ko ari gusangira ubutegetsi vyarambabaje kindi kintu cyambabaje ni kwama abantu batangura gukundana ibiro ni vy'umugore n'umugabo hanyuma mu nyuma ukabona ukumenga ugo rukundo gose bose babiri barufashe binenegwe hanyuma ikindi narigeze kuza mu Burundi kuja kurondera hano nigeze guhungira mu Maravya umuntu yatugaburira atatuzi naramurondeye iyo muntu gushika nuno munsi naho sinzi ko yapfuye sinzi ivyo adahibuka aho hantu ariko naragiye kurondera inzira yanshika nayo narabuse warabonye umuntu agaburira abantu atazi
kandi yageze ku mugoroba akaba ari ariko arahisha ariko aragira gukimbabura agira gute agaca bagaburira uyo muntu namurondeye ndamubura no kuri icyo kintu cyarambabaje hanyuma icyanezereje ni mu mwanya ndiko ndaronga urukundo ruva ku bantu kuko umenga nicyo kintu kabisa kiba kiryoheye umuntu gusumvya ukabona abantu barakunda ivyo ukora barakurikirana ivyo ukora ahubwo bagakwereka kabisa ko bari kumwe na wewe abandi bakagira umutima uhagaze amagara gukitse bo turatwese turakunda gukundwa nta muntu numwe bigona bikabisa voilà icyo ni ikintu kiryoshe cyane nama mvuga ko Imana yamaye nka favor reka dutandukire mu gice ca kubu rero ka Kidum nakaye no kuvuga Kidum turazwa ba muri Kenya ariko muri kano kanya ari mu Burundi urashaka no kwibutsa ufise umuryango w'abana bangahe hama gahunda zawe za buri munsi ya buri muri Kenya canke nk'uburi ngaha niza bo kubu niko turimo kubu novuga ko tugeze ku rwego 0 twese namana bivuze ariko baba jene bashaka gukora bashaka ku impression abantu vyama biwagwa nabi ubu rero tugeze kuri level 0 ikinogo cari kiri umuziki w'u Burundi wari urimo cara zimanganywe cyose ubu turi kuri rede chaussée aho niho turi ubu rero sasa umuntu ashobora kupanga ukuntu aguruka mu kirere umuntu ashobora gupanga ukuntu asumba abandi kuko abantu barabitahura leta isigaye bitahura ariko yarabuze ukuntu yo bigenza gute kuko urabona ngo ubu tuzogira concert ngaha kuri World Beach abakozi bazoba engage uhereye ku baserva uhereye ku bonje zozana uwo munsi nyene ndibaza ko omwe crew y'abantu 130 izoba mobilize rero iyo ni concert y'umunsi umwe iyumvire nka foire yo mobilize abantu bangana gute iyumvire habaye partage kuvyinjira ku muziki abartiste bagahabwa uriyumvira abantu bangahe bakorera umu artiste umwe bo baba bayangaje baronga tujya nyene tubafasha hako baja mu ibarabara uzurabe ku munsi wa concert amakwastere azoza gute korohereza gutwara abantu ariko bishuza uko azobangana ivyo byose biravuga secteur ya entertainment ishobora gutanga akazi irafasha gukura abana mu ibarabara irafasha umuntu gushira utwo kujya ku meza rero leta ico kintu umunsi izogitahura izomenya ukuntu protege abartiste bayo ukuntu bashira imbere ukuntu ishaka yuko omwe binjira mu mitima y'abantu kuko nico kintu kiri très important turi muri kubu rero Kidum kubu je urabona muri Kahise kwanza nasanze abamizisiye bose atanushobora kugurana ikinga ryo kunyonga ikibagiwe rero sasa ni kuvuga ngo afise nahaba biragoye ikibagiwe cyoco yasavye ijambo bari muhaye byari bigoye umumizisiye w'ico gihe ari gikoresho gusa amacinya yateye korera yateye mugiga yateye rimikawa twara kuri kopeke twara kubi ibintu nk'ivyo woni mu muziki wari w'ico gihe hari umunsi mukuru w'abakozi orchestre nationale yiduteramisha hari umunsi mukuru hari kuja kwakira Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga kuyuga c'indege ca Bujumbura orchestre amabano niyo iri kirateramisha aba pionnier n'abajerere baje kwakira president wa Zaire uko niko bamizise bico gihe bari gatoya Matata Christophe Ngu yaraje atangiye gukora ama concert kuri Odeon Palace tangura kubona ubudasa birashoboka kira noneho 1999 yaraje kumbira yuko imyaka yose amaze y'amavuko atakandi kazi arakora kiretse kuririmba vyaramaye morale cyane yuko ndihenze bwa bundi rero muri kubu je ndibaza yuko kagasuzuguro ku baririmbyi ku muntu aririmba bamubona ko ari umusazi umunyarumogi ego ariyo comportement za bamwe nabivuze yuko benshi muri bo ari heraheza
ari comportement oya benshi muri bo ari oya arabasazi okay okay ko agenda bivuga bice binzanira ingorane oya ni sawa rero aba population yari ifise rezo yo gutangura kuzira binuba abandi ni maledike birazwi ariko hari abandi kabisa ubona ko kabisa bafise igihagararo kandi bafise ivyo bavuga vyubaka n'imitima y'abantu ubatse imitima y'abantu ubatse igihugu mu buryo bukomeye cyane. Ubayeho gute muri kubu Kidum no kuvuga urubatse muziki fise abana indwi biologiquement parlant indwi n'uwundi yiyongere ko atari biologique ariko nzi aho yavuye kandi namufashe ngo umwana wanje agira 8 hanyuma abana banje bose biga mu mashuri meza turumvikanye hanyuma abana banje bajya 3 ku munsi abana banje bakoroye ntwara kwa muganga sintora ku bafumu ntwara kwa muganga bivuga iki ndi muri classe moyenne turumvikanye ndashobora kujya 3 ku munsi ndashobora gukatitike y'indege ndashobora no gukora umunsi mukuru ntaterereje ndi muri classe moyenne hasigaye ko njare kuri high class rero gahunda zawe z'akazi hariya muri Kenya turazi ko ubu turi mu gihe ca corona takaza ariko atari corona usanga Kidum abayeho gutakaza kiwe ku muziki mbayeho nuto naziganije intega bizoza nito tundunze gushika no musi ariko urashaka kubwira bariko baradukwirikirana Kidum hariya muri Kenya hatariho corona aririmba kangahe ivenije bashatse kumenya ndirimba kenshi uko mba ndavyifuza kose shobora kugira na 7 fois par semaine 7 sur 7 ego shobora uko ndavyifuza niko ndabigira donc ahantu hatandukanye na boda ego tureka dutandukire mu gice ca nyuma arico ca kazoza bavuga ngo kazimana ariko umuntu wese yamafise imigambi ngo n'umugabo afana imigambi aho tarashika wifuza gushika canke imigambi uvuga ati yisi nshaka ko Imana izompamagara ntarayirangura niya ni vyinshi ivyifuzo vyacu ni vyinshi cyane ndifuza yuko notangura gutegura gukukuruka kandi iyo ngukurutse sinze sabirize ivyo ari gusa n'ivyo vyifuzo vy'iwanje wibaza ko uzobikora gute bizokwikora none ko nguma nkura ubu mfise 46 ans ejo nzo mfise 47 ntawe ubizi ariko ndashaka nihagera ko nkukuruka sinze sabirize utubazo twa nyuma TikTok Kidum akunda iki amahera Kidum yankiki akagaye Kidum ashavuzwa niki ubuhemu ushavuye ishavu rya urimara gute sinkunda kwanza kugwana ndagenda gusato ahantu nkicara je nyene simba shaka umuntu anyigera basi hanyuma ngaca niya morale ngaca ngaruka ndi positive nikiye kintu abantu bakunda kukwihendako ico banyihendako ngo ndi umunyabwishime siko biri rero urashaka gutanga umuco ni kabisa ndi umuntu w'abantu naho navukiye mu Kinama nta kamaro ko kwishima ku bantu twe hariya twamenyereye gusangira nkajya sasiti wanyu nawo kazojya ejo iwacu ni yahenjya yawe ikintu ukunda kujya icyo ntacyo novuga kuko bijyanye n'umutekano ikinyobwa mbonye limonade inzoga narahevye turiko turasozera gato uramaze kuja en conflit n'umuntu ukavyicuza niba atari bangayo barinde conflit n'umuntu ngavyicuza birashika ugasanga abantu baje kumbira ibintu babeshera umuntu ugasanga ndatwawe nago narinze gutohoza kesha akazi kiwacu amakuru agenda vuba ariko mu nyuma ngasanga naramurenganije yagize ibisanzwe gusa naje vyonshikira ariko nawe mvuga ego nubwo twavuze vyinshi
twabibagiye gato y'abana waramuye turazi ko harabo wagiye urakira uwa nyuma yari Estanisha ariko twibutse uko bagiye barakwirikirana canke duhere kuwa nyuma kuko ava Estanisha ari abandi ariko nikorabo gusa nikorabo ego ariko abo bamwe novuga ati wakiriye Kidumu ba uhere kuri bakakabone na ba Big Fizo ubu ari abandi hariho na Roriro yinjiyemo Miserika yinjiyemo hariho n'undi mupeti wewe kabisa aho twahuriye na ni background nyespira jewe twahuye ariko aramubwanwa ariko arakumubwanwa urumva ni Kinyozi n'umuntu akora muri Kinyozi uwo nawe niwe ngira mpezagire ndabe ko bishoboka ego sinzi ko hari impanuro canke ubutumwa canke ubutumwa nyene wogenera abantu bose bariko baradukwirikirana kino gani ubutumwa je nobwira abantu nubwo amahoro babumbatira amahoro urabona ubu mu misi yeze navuye ibugarama mu ijoro ngora n'indi miduga iriko iraduga turahagara turababaza baravuga ati ko bo bagiye Ingozi nka sayine y'ijoro babumbatira amahoro ni ikintu très fondamental kandi gikenewe cyane mu buzima bw'igihugu hanyuma icya kabiri baze baravyuka kare bakora ibikorwa vy'iterambere naho umuntu yo bayikorera utwiwe si eskize yo gucacererwa kuko wowe wikorera utwawe ariko bakiriya ni twebwe sivyo tutangura umuco wo kuza turavyuka kare kugira ngo umuntu wese agerageze kugwiza umwimbo murakoze muturirimbo twose ufise n'akaye karimbo kwifuza kuturirimbira gato y'imisegonda 30 ni nyinshi ariko kamwe wewe mbwira kushaka yaramenje byo bavyiza kuko no musi twagarutse kuri kahise kawe na ubonye ubwoko naho tuzoshirana wihora inshuti ugahonya umuryango turabarundi etc tukavuga ikirundi mu mico y'abarundi kirazira kwica nuko nyene ego reka tugushimire Kidum murakoze cyane reka tubashimire namwe inshuti bakunzi b'ikiganiro PPF Show twari kumwe na Kidum no munsi mwashoboye kumva vyinshi cyane kuri we niba ari kibazo mufise na cancana abadukwirikirana kuri YouTube murashaka kutwandikira mu makomante n'ibindi bitandukanye twari kumwe na Pick and Pro kuri kamera mu winga bw'ivyuma hama hari Claude na Nestori tubashimire naho ubutaha ciao